Ndabashimiye cyane kandi ndibaye ikaze inshuti banywanyi bacu bana yo kurikirana amakuru bigano dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Top TV. Turi niteka n'umunezero ntangere no gusubira kubaha ikaze n'akare y'umwamakuru akomeye cyane twabateguriye n'umwanya w'amakuru akomeye cyane avugwa nga mu Burundi. Uti none mbega igihangange Lieutenant General Silas Ntigurirwa coba cemereye ibihangange yuko bifata ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye hama Ndayishimiye agatembagazwa. Ibihangange bitabike inyuma y'inama y'ibicocoro vya CNDD-FDD birajije gufata ingingo bicungereye igihe umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye atari nga mu Burundi. Ubuye President Ndayishimiye ntari mu Burundi. Ndayishimiye yarafashe urugendo rumushikana i Dubai. Ubuye bivugwa yuko amagara amumereye nabi. Umukuru w'igihugu nyencu wa President Varisito Ndayishimiye aheze iminsi itari mikeyi hari bombori mu bihangange eka no gushika mu biro vyiwe. Ni mu nkundira ya makuru tuyagarukeko. Ndasubiye kwa akaze kuri mwese mudukurikiye muherereye nga mu gihugu c'u Burundi, abadukurikiye muherereye mu ntara zitandukanye zose mu makomine yose ku mitumba yose, kaze ni gwanyu nga kuri Burundi Top TV. Ndasubiye kwa akaze kuri mwese muri kumuradukurikira muherereye mu bihugu bibanyi cane igihugu ca Kongo, mu Rwanda, Tanzania, Uganda, eka namwe mwese muherereye mu gihugu ca Kenya. Turabaha ikaze tubipfuriza ibihe vyiza kuri mwese mubana yo kudukurikira, namwe nyene muherereye mu bihugu vyo ku migana makungu ya kure turabipfurije ibihe vyiza. Turi kwigerekerezo rya gatatu ruhuma mwaka 2026 n'umwanya w'amakuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ngizingiye nkuru ziyagize. Igihangange Lieutenant General Silas Ntigurirwa carasigiwe ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye kuva umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye abahanuzi biwe eka nawe nyene bafashe ingingo yo kuva nga mu Burundi. Eka Ndayishimiye akajana n'umupfasoni we Ndayishimiye Neva bagasohoka igihugu bakigendera i Dubai. Amasoko yacu asigura vyinshi kubasigaye ku butegetsi. Ibihangange bitari bike vyace bitanguza inama rukokoma, inama iri bwige ukungere bosubiriza President Varisito Ndayishimiye. Amasoko yacu muri inama arasigura vyinshi mwamakuru turaza kubigarukako. Lieutenant General Silas Ntigurirwa no bibutse yuko ari we nyene na President Varisito Ndayishimiye bonyene basigaye muri bijya bihangange vyari bigize CNDD-FDD, aho hari mu nkuru nziza hakabamwo Bunyoni, hakabamwo Ndayishimiye, hakabamwo uyu Silas Ntigurirwa, mugabo hakabamwo Rajabu. Abo bose hakabamwo na kige gihangange cagandagwe mu mwaka 2015 General Adolphe Nshimiyimana. No bibutse yuko iki gihangange Silas Ntigurirwa nico conyene nyene biboneka yuko na President Varisito Ndayishimiye basigaye muri ivyo bihangange vy'umugwi ushika w'ibihangange bitandatu. Ni mugihe kandi amasoko yacu asigura vyinshi ku vyo ngingo. No bibutse yuko uyu niwe wenyene yarasigaye asa na omenga aracungereye ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Uti none mbega iyo bayemanze ko President Varisito Ndayishimiye ariko yica igihugu hama igihugu kikaja mu minwe ibihangange. Amasoko yacu asigura vyinshi kuriko biraba. Nobibutse yuko iki gihugu ubunyene kiri mu minwe ibihangange bishika bine. Nobibutse yuko harimo uyu Silas Ntigurirwa, akabamwo urongoye igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo, hakabamwo urongoye iperereza General Major iri Defense Abarurema, hakabamwo n'ibindi bihangange bike umugambwe CNDD-FDD. Hajya turaza kugaruka buke kuri Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD. Uti none mbega ndakugarika gushigwa imbere mugabo bigashika nawe yimvira gutembagaza President Varisito Ndayishimiye. Nanone ivyo vyose biraza gusigura iki mwamakuru, kandi turaza kugaruka ku ngingo zikomeye. Abahanuzi ba President Varisito Ndayishimiye bamusavye yuko atokubahuka gufata ingingo akagira urugendo hamwe n'umupfasoni we Angelina. Hajya Angelina yategezwe gusigara mu gihugu acungereye ubutegetsi bw'umugabo wiwe. Ni mugihe kandi ubunyene turuza kugaruka ku makuru kubiriko biraba kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB mu kibanza hajya radio irimwo abacajya kuri rijya barabara riri hajya kuri radio Nderagakura, abaherereye hajya abacajya kuri quartier Asiatique. Abo bose mbega mwebwe muhari nyene mwa muriko murarengana. Amasoko yacu asigura vyinshi. Ninde yoba yatambutse mw'isaha zibiri ziheze. Amasoko yacu asigura vyinshi. Imbwa z'imotereza kuba ariko baraca aho nyene zirabandanya kwibonekeza. Abapolisi barabandanya kuboneka mu gisagara. Abasoda bobo ekasi no kubarira. Ibiriko biraba birateye ubwoba. President Varisito Ndayishimiye arashobora kugaruka mu gihugu ibara ryahejeje kugwa. Amasoko yacu asigura vyinshi ku butegetsi bwa nyene President Varisito Ndayishimiye hamwe General Major iri Defense Abarurema arongoye iperereza y'u Burundi, Lieutenant General Prime Niyongabo, Lieutenant General Silas Ntigurirwa, Lieutenant General Reverien Coach atazana ndakugarika Reverien Ndikuriyo n'ibindi bihangange baba biyumviriye umugambi mubisha ku mukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye. Vyo hava bisigurwa neza mugabo hagatangwa inyishu. Ukuri no kuhe niye mpamvu umutekano wakajijwe. Ibara ryo bajyasuye kugwa nyuma yuko inama nshinga mateka n'uyirongoye Daniel Giras Ndabirabe haheze iminsi itari mike ariko aritegurira kuzosubirira President Varisito Ndayishimiye. Hamwe vyo bishitse agakikwa n'amagara. Mwariboneye yuko President Varisito Ndayishimiye kuri ubu nawe yatanguye kwemanga yuko atagiye kinini asigaje nanone akiriho nga kwisi. Mwarabonye vyinshi vyagiye biravugwa mu misi iheze. Ubugwayi bwa President Varisito Ndayishimiye bwaratanze insiguro ikomeye
icigwa gikomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ubugwayi bw'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye hajya bwaranabonetsemwo igipfungu gikomeye, hajya bwarerekanye yuko ushigikira umugabo adafise inguvu hama mugakubitanwa. Muravyibuka yuko mu kugurura stade Intwari hajya Reverien Ndikuriyo ariwe yari yitezwe ko azokugurura iyo stade, kuko hajya niwe yashizemwo inguvu nyinshi cyane kugira ijya stade iboneke, ariko ntivyatevye. Agashavu gakomeye cyane karabandanya kuniga mu bihanganye bitari bikeye, harimwo urukuru. Mbega ibiriko birasiguwe iki? Nimunkunde kandi munyemerere twinjire mw'aya makuru. Mbere ko tuyinjira mu buryo bw'idoni, ndagira nsubire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi bacu, ndabakeza kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko kajyo ndagusomera ku munsi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uravura barakazogiye nawe nyine fyonde ko hama tuje turabana makuru bigana dutambutsa kuri Burundi Top TV. Ndabibutsa yuko aya amakuru avuga mu bisato bitandukanye, igisato ca politike, umutekano, ikanagateka zira muntu. Na makuru akomeye cyane mutorezwa n'umugwamyesha makuru muhinga akorera nga mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Nimunkunde kandi munyemerere tudatevye nagira twinjirire mu bihanganje muri CNDD-FDD. N'umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo haheze iminsi itari mike yibonekeza mu rubuga rwa politike, harimwo ukunyinyurana n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubuye hatanguye kumvikana urukuru umugambwe CNDD-FDD uti none mbega rurafatiye kuki? Umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD mu minsi iheze yarasuye kuzezwa amabanga yo gutwara CNDD-FDD, icavuye gishavuza cyane umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Ekana Ndayishimiye ndabibaha umupfasoni wiwe bivanye nuko bajye batipfuza yuko Reverien Ndikuriyo asubira kuzezwa ayo mabanga. Ivyo kandi iyo ngingo nobitse yuko yo gusubira kuronsa Reverien Ndikuriyo ico kibanza yavuye mu nama y'ibihangange nari nayijeje kubabwira vya CNDD-FDD, aho nje nayipfuza yuko umugambwe uhabwa wo mu muryango wiwe. Hajya rero ntivyari kwava bikunda, kuko ibihangange abajenero batari bake bahoze bagwana barakoranye, mugabo barafata ingingo bavuga yuko Reverien Ndikuriyo atigezwe guhabwa ico kibanza. Mu gihe kandi ivyo vyashavuje Perezida Evariste Ndayishimiye, abenshi batangura kubihuzana bijya vyashika kuri Nkuru Nziza ubwo yagira ashire imbere igihanganye Pascal Nyabenda. Murazi vyaciye bikurikira, murazi yuko haciye hafatwa ingingo ikomeye, mugabo abajenero bavuga yuko nanone Uburundi butorongorwa n'umusevire. Niho nyene bacu bafata ingingo ikomeye cyane yo kuzana Perezida Evariste Ndayishimiye, mugabo ari we ashigwa imbere. Hajya nibutse yuko Nkuru Nziza wewe atavyumva uko nyene, nkuko vyaheruka gusigurwa n'umwigeme wa General Arengiye Bunyoni Darlene Bunyoni. Vyaraboneka keshi ko Pascal Nyabenda hajya niwe yategezwe kuronka ico kibanza, nagira mwaravyiboneye. Amasoko yacu ubuye nayone arasigura vyinshi kuva ibihanganye bishize ko ingingo ikomeye yuko umugambwe CNDD-FDD uguma mu minwe nanone mu burongozi bwa Reverien Ndikuriyo. Ni vyashavuje umuryango wa Angelina arahejeje iminsi ari mike ashize ko umutaye kuri Reverien Ndikuriyo uzorondera agatwe kiwe. Amasoko yacu mu bacungera umutekano hajya kuri Permanence Nationale arasigura vyinshi. Ni mugihe kandi ubuye Reverien Ndikuriyo asigaye abayeho mu bwoba bukomeye, nayo ibihanganye bibandanye kumukingira, ariko biboneka yuko Angelina Ndayishimiye ndayubaha arukubita rugaturika yuko Reverien Ndikuriyo umwanya n'umwanya isa n'isaha umunota n'umunota, mugabo umusegonda n'umusegonda Reverien Ndikuriyo arashobora kugandagurwa. Ubuye amasoko yacu asigura vyinshi. Murabona yuko Reverien Ndikuriyo abaho baramugendanira ubuye barongerejwe ku rwego rukomeye. Ivyo ahora akorera abandi ubuye yategerezwa kubikorerwa umwanya n'umwanya. Kuvashizwe ko itegeko rikomeye cyane n'umufasoni mukuru w'igihugu Ndayishimiye ndayubaha ryo kurondera ikiziga ca Reverien Ndikuriyo, ubuye ibintu vyarashushe muri CNDD-FDD. Ho bahagira hanyarutswe akagambi gakomeye ko gukura Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbega impamvu ndavuga ati kajyana akagambi nuko biboneka yuko keshi hajya barabigerageza ariko ntibikunda, mugabo barakora ko bagasha. Perezida Evariste Ndayishimiye bagisigaranye bamwe ubizigirwa, mugabo biboneka ko bafukamye mu nda umugambi w'ibi bihangange. Amasoko yacu asigura vyinshi turuze kwigaruka ko. Nimuhunde kandi munyemere mbere yuko twinjira mw'idonido, nagira ndabwire yuko hajya mu mugambwe CNDD-FDD hajya umugambwe warajeje gucikamwo imice ishika ibiri. Ubuye bene Samuragwa barahanganye bikomeye na bene Sogo, nayo imbonera kure zozo ubuye zimwe zidatahura ibiriko biraba, ariko nobibutse yuko ibihangange muri CNDD-FDD vyatanguye kugaragaza vyinshi kuriko biraba. Eka mbere no gushika no ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye mu misi iheze ubwiwe yari kararaga amenyesha yuko asigaje igihe gitoyi ku butegetsi, kandi mu gihe bamubaza namba koko azosubira kwitoza kandi igihe carononekaye, hajya Ndayishimiye keshi mu nama zageze z'ibihangange yasiguye yuko boshira imbere nanone ibijanye no kumubaza ati none mbega uzogusubirira ari hehe, mbega ninde nikiyo marira Uburundi. Ivyo vyose nagira ndabwire yuko hajya ibintu bitoroshe. Mbega wo bumvirije inkuru ivuga yuko
nanone General de Brigade Mariko Niyimburanira yoshobora gushigwa imbere n'umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye naho umugambwe CNDD-FDD ohavu vyanka ariko biboneka yuko ibintu bikomeye. President Ndayishimiye wewe atakibanza azosubira kuronswa muri CNDD-FDD akireka hamwe yo biyumvira yuko intambara igira itangure. Ibihangange vyovyo iyo ngingo ntibivyumva uko nyene. Bimwe muri vyo bigira biti hajya President Ndayishimiye hamwe yo kwihenda agafata ingingo hajya birashoboka, ariko twebwe nk'abagumye banga biyemera tuzokora ibishoboka vyose Ndayishimiye ntaze amare nanone iyi manda agihema. Na niyo mpamvu ikomeye cyane benshi barukubita rugaturika. Nama ndababwira amakuru ajanye n'amagara y'umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye n'umwe kiganiro turuze kuyagaruka ko nagira ndabwire yuko ubuye ibihangangiye naho vyipfuza yuko President Varisito Ndayishimiye apfa, ariko President Ndayishimiye biraboneka yuko Imana musumba vyose ikimukingiye hajya zijya vanjire zitwaza muri CNDD-FDD. Mbega President Varisito Ndayishimiye akamukiwe Imana yoba yaragatahuye. Mwarumvirije umisi iheze President Ndayishimiye ariko aratera ishavu abatari bake bari bamwitavye. Ndayishimiye keshi amajambo yiwe arimwo ibintu bikomeye, ibihangaje bitari bike biraryoherwa iyo biriko bibyumva President Varisito Ndayishimiye ariko arabandanya na cane ibijanye no kwimaramaza harimo ugushikiriza yuko gutwara vyabaye ndanse. Nama ndababwira keshi ingere President Varisito Ndayishimiye nanone speech ziwe hageze kundwa n'ibihangange. Nabutsa yuko umugwi urimo ibihangange birimo yoba umukuru w'igisoda, umukuru w'iperereza n'ibindi bihangange birimo nkabanda kugarika hajya bajya bose ngo bari muri bajya batumye ivyankenerwa bibandanya kubura nga mu Burundi. Nagira ndabwire yuko President Varisito Ndayishimiye keshi yagiye asemerera kucatumye Uburundi buri kubarahura n'akaga gakomeye. Mugabo igitoro kikaza kirabura mu gihugu, mugabo bigashika umuyaga nkuba ugacikagurika umunsi ku munsi, bigashika abene gihugu ifumbire barishe ntibayihabwe, bigashika ibintu bibandanye kuyangara yoba mu butungane yoba nande atandukanye ibara rikabandanye kugwa. Mwarabonye yuko vyinshi na vyinshi vyagiye bifatira kungene hajya ibihanganye bikorana neza n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Ivyo vyose nabibandanye kuboneka umukuru w'igihugu Ndayishimiye akubaka kuvuga yuko agira afate ingingo bijya biraherera mugabo aho yabivugiye, mugabo bigashika bikaba amasigara vyicaro. Mwarabonye keshi ko amajambo ya President Varisito Ndayishimiye keshi atahahurira n'ingiro. Hajya Ndayishimiye mu bategetsi bahoze baboneka mu bihanganye muri CNDD-FDD. Nagira ndabwire yuko umwe mu bategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi yaroka kutubwira ati hajya Neva ndumwe mu bamurongoye. Nagira ndakubwire yuko President Varisito Ndayishimiye niwe muntu atandukanye n'ibindi bihanganye vyose ukunyene mwabo muri ko muramubona niko yamye no ku rugamba. Ndayishimiye ntigera ashira mu ngiro ivyo yavuze. Nagira ndabwire yuko Ndayishimiye ashika ku butegetsi niwe President wa mbere Uburundi twari turonse twavuga duti hajya Uburundi bararonse President azotonganiriza abarundi. Mbega impunzi zigira zihunguke, mbega abapfungiwe ubusa bagiye guhabwa ubutungane, mbega ubutungane bwo babugira bukore nanone mu Burundi nkuko bitagenda ku ntwara ya Petero Nkurunziza. Ati none mbega Ndayishimiye ubwo ahashitse abene gihugu indya zizobarya nawe nkuko ubwiyo yavyivugira, ariko bidatevye umwanya urumerumara. Umukuru w'igihugu nyerico wa President Varisito Ndayishimiye ntiyatevye kuvuga yuko adatahura ko abarundi bashonje kuko iwiwe ibigega bibogaboga. Mwaravyiyumviye ingene President Varisito Ndayishimiye avuga amajambo ashikuza. Mwarumvirije ingene President Varisito Ndayishimiye aho majambo yamamwo nanone ameshi aboneka ari ugucyoza intogo zitari zike bakorana. Birababaje cyane kubona President abandanye gushika imbere y'isinzi y'abene gihugu eka yoba no mu gisoda aho hose umukuru w'igihugu Ndayishimiye akubahuka kumaramaza ibihangange hajya vyinshi akabivuga atacagira ahindure, ahubwo kumva zo kugira babone yuko ariwe nanone atagoye kandi ariwe nanone ariko arashikana Uburundi aho bwipfuza. Hajya benshi baca batabura yuko ari uruhendo rukomeye cyane Ndayishimiye ariko arakoresha. Ubusasanguzi bukomeye cyane uheruka gutangwa na Fokode we yaragaragaje ingene intwara ya President Varisito Ndayishimiye atacigera imarira Uburundi n'abarundi kuva mu mwaka wa 2020. Buye abarundi barifumbereje. Ubuye Ndayishimiye ashika ku butegetsi muravyibuka ko yatubwira yuko umunwa wose uzoronka ico upfungura hama umufuko wose hama ukaronka ico ubika, ariko ubuye ivyo vyose vyarabaye amasigara vyicaro. Nyerico wa President Varisito Ndayishimiye ibikogwa yamamwo mugabo ataco bizanira abene igihugu. Ibi vyose nariko ndababwira ni vyavugiye mu nama y'ibicocoro vya CNDD-FDD. Nagira ndababwize ukuri ibara rirashobora kugwa umwanya n'umwanya. Inama kaminuza ikoraniro kaminuza y'ibihanganye muri CNDD-FDD ubuye rirayejeje kugira inama ikomeye. Ivyari ku murongo w'ivyigwa nivyo vyose mpejije kugaruka ko mwaya makuru. Nagira ndababwire yuko Lieutenant General Ndikuriyo hamwe bahejeje gufata ingingo yo kwemanga ko iyo ngoye ku ntwaro ya Ndayishimiye akemanga shike ibi bihanganye.
atabisukumano ibayemo Ndayishimiye araza gusubirizwa. Hoba hafatwa ingingo ikomeye muravyibuka igihe Ndayishimiye yashika muri leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yava mu rugendo yarimwe mu gihugu ca Cuba hama agashika muri leta zunze ubumwe za Amerika bidatevye agatangura kumvikana ibihuha vya coup d'etat mu Burundi. Ico gihe nyene muribuka ingene igihugu capanzwe, harya turabona ko kirimwo abagabo koko nkuko twaba tubivuga, hajya benshi bati ibihanganye bitari bikeyi. Murazi ingene President Ndayishimiye hanuriwe yuko niyoshika ku kibuga c'indege ca Bujumbura aca korogwa, hama barahitamwo kumubwira yuko yokururukira ku kibuga c'indege ca Tanzania hajya mwico gihugu kibanye, ariko bakaja kumurabayo n'imiduga. Ndayishimiye yaravyanse arahitamwo ingingo avuga yuko yofuma apfa nk'umugabo hako yobandanye kururukira mu gihugu ca Tanzania mugabo ngo baje kumuronderayo n'imiduga. Uwo butahura impamvu President Ndayishimiye yahisemwo iyo ngingo. Mpava ndakubwira yuko hajya Ndayishimiye naho hariho benshi bamwanka mu biro vyiwe abiyumvira kumutembagaza, ariko nagira ndabwire yuko hajya arafise n'abagenzi bakomeye uwe bakimufise ko amaboko hamwe vyo batariko nyene bimeze. Nagira ndabwire yuko Ndayishimiye ntihari guheza nanone n'imyaka ishika 2 kuri ubu burongozi. Nagira mu kanya mu makuru aza tugaruke ku biriko birabera kubijanye no gutegura uyu mugambi. Nagira ndabwire yuko ikibanza radio na televiziyo vy'igihugu birimwo harimwo nanone ikintu kidasanzwe, umutekano wongerejwe bikomeye. Bivugwa yuko kirimba c'umukuru w'igihugu nahone ibintu bitifashe neza, hoba hariho gusubiranamwo hagati y'abasirikari bacungera umukuru w'igihugu hajya muri BSP. Amasoko yacu asigura yuko yoba iperereza, yoba urongoye igisoda c'u Burundi, yoba Isirasi Ntigurirwa na Ndakugarika mu nama imwe. Ibiri ku murongo w'ivyigwa ndabigaruka ko ndabutse yuko Ndayishimiye umusengera kuko araremvye bikomeye i Dubai.